nk'uko mwabikurikiranye mu kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka uheze, umwaka wa 2025, haravuzwe ikawa ishika ku matoni 86 yariko iragomba gusohokanwa igihugu c'u Burundi ija mu Rwanda hari Bubanza, yafashwe kuko yagomba gusohokanwa mu buryo bwa magendu. Kuri ivyo rero hariho inkozi z'ikibi zibiri zari zafashwe zagirizwa kuba arizo zariko zirakora iyo fraud, zirafungirwa hariya i Bubanza. Izo nkozi z'ikibi rero zahavuye zifungurwa hanyuma mbere ziranatinda ziratoroka. Muti rero vyagenze gute? Hariho umuntu yitwa inkozi y'ikibi yitwa Nyandwi Claver batazira Mwarabu, akora muri iyi dossier yagirizwa ivyaha vyo kwiba biciye mu ruyeri, gutanga ibiturire no kuyitirira amabanga udasanzwe uko ujejwe ukora. Uyu rero niwe yakoze ivyo kugira ngo bigende gutyo. Muti yabigenjeje gute? Yaramenye yuko hari abantu babiri bafashwe bagirizwa iriya fraud. Amaze kubimenya yaciye atuma abandi bantu cyane cyane uwitwa Nshimirimana Peniel, amubwira ati genda ubegere bari abantu babiri bafunzwe, babwire yuko jewe nshobora kubafunguza batanze amafaranga. Uyu muntu yitwa Nshimirimana Peniel yaciye agenda arabegera hariya, ababwira yuko bamuhereza amafaranga miliyoni 200 kugira ngo bashobore kubafunguza, kandi barayamuhaye izo miliyoni 200. Hanyuma agarutse aho guha izo miliyoni 200 iyindi nkozi y'ikibi yamutumye, yaciye imuhereza mwo imiliyoni 25 gusa. Hanyuma uyu arakira izo miliyoni 25 z'amarundi, mugabo nawe mu nyuma hava araronka amakuru yuko bari abantu ahubwo basabwe kandi batanze imiliyoni 200 y'amarundi. Niko guca agenda wenyene yigira hariya i Bubanza kwirabira bamwe bapfunzwe, aca ababwira ati, aca abwira umushikirizamanza wa hari Bubanza, amubwira yuko atumwe atumwe n'abantu bo hejuru hariya ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Aranavuga uwumutumye neza na neza ko ari intwazangabo ikomeye ikorerayo, ko aribo imutumye kwaza kurekuza abo bantu. Ati abo bantu arabishinga, ati nibo barekure igihe cose bazaba bakenewe, nzoheza jewe nyene ndabazane. Arasinyira umushikirizamanza wa hariya, uwo nawe arabarekura abo bantu. Ntivyahereye ngaho, bamaze kubarekura yaciye abegera nabo arababwira ati burya nari amafaranga mwari mwahaye urya wa mbere uyu Peniel Nshimirimana nayo nyene turashobora kuyamwaka, ati kandi yose akayasubiza. Kandi bahavuye babigira gutyo nyene, baca barayamwaka za miliyoni zose zishika ku 200. Mu nyuma rero abari barekuwe bari babahaye umwidegemvyo w'agateganyo, bahavuye nabo nyene baca bahunga. Dufatiye rero kuri ibi duhejeje kubabwira ukungene vyagenze, ico ubutumwa twagira duhe abariko baratwumviriza n'ubu bukurikira, nuko muri iyi minsi ibi tuvuze n'akarorero kamwe gusa k'ubukozi bw'ikibi bugize iminsi bukorwa bwinshi, bujanye n'abantu bagenda biba bakoresheje uruyeri, biyitirira abategetsi bamwe bamwe, cyane cyane abategetsi bo hejuru. Mwaravyumvise abiyitiriye umuvugizi wa nyecubahiro umukuru w'igihugu, mwarumvise abantu benshi bagenda biyitirira nyecubahiro umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe bakubahuka, mwarumvise abagenda biyitirira umutambukanyi wiwe, uyu nawe murumva ko yitiriye ku kirimba nyene, akanavuga mbere
n'intwazangabo ngo biba yamutumye. Aba bantu rero baragisibije kandi bakoresha uburyo bwinshi cyane cyane uburyo bwa ku matelefone. Uza wumva bagutelefonye ngo ndi kanaka nkorera mu kirimba c'umukuru w'igihugu ngo tegura dosi. Wari akazi kihutirwa ngo hariho mission ngo bagomba kuzokurungikamwo ngo bakwizeye. Bagaca batangura gusaba amafaranga. Abantu rero bariko bariba kandi abantu bamaze gufatwa bibwe muri ubwo buryo ni benshi cyane. Aha rero ibi tuvuze n'akarorero murumva yuko yivye yagizwe ivyaha bitatu vyose bahereyeko byose yabikoze yitirira ko atumwe nabo ku kirimba ari ku kirimba bamutumye kandi murumva yuko abantu bibwe rero sabo bonyene ni benshi bamaze kwibwa muri buno buryo. Aha rero tugasaba abantu ukurikanura abantu bareke kwibwa n'umuntu ababwiye yuko abatelefone babwira ati jewe ntuhorera ku kirimba ntumwe n'umutegetsi none gira ibi nibi ngo banzungika amafaranga ya dosi. Abantu bagaca barungika kandi bakaruhira kwibwa. Abantu rero bagabe igihe cyose baronse bari abategetsi bababwira nta numwe ashobora gutuma ko umuntu gutyo apfa kubigira gutyo. Bagutumye ko intumwa baraguha icanditse bataguhaye icanditse cugenda ubaze abajejwe intwaro ubaze abajejwe umutekano bakwegereye uti mbega ibi bintu ko umuntu ariko ambaza ibi nibi byo bari byo. Hanyuma abategetsi nk'abariya naho bo bari batanze ubutumwa bashaka kwaka amafaranga umuntu. Abantu bazo kubwira ngo tangura nguzana amafaranga y'idosiye ngo mugango hari amafaranga ubanza kuriha ngo bikagenda ukuntu cyo mumenya ko muri ko muriba. Nibwo butumwa rero twagomba gutanga tunabeshuza amakuru yagiye avugwa kuri iyi dosi iyi kawa yari ifashe ya fraude. Marumvise abantu bamwe inkozi z'ikibi nyene basanzwe bafise intumbero yo gucafuza Burundi n'inzego zabo bagenda bavuga ngurumva ngo n'ubusuma bukomeye ngo bwakozwe ngo n'inzego ngo z'umukuru w'igihugu ngo n'abamwegereye. Ngira mwaravyumvise bajya ababivuga nka biriya n'abakorana nabo nyene n'inkozi z'ikibi intumbero bari yo gucafuza inzego z'u Burundi n'abazirongoye. Nta bantu musanzwe muzi wategetse nka bariya twitoreye twishiriyeho boshaka kubakwa ngo baje mu manyembwa nkayo. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahits 91.4